ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Jacques Niyitegeka tugezaho incamake y'amakuru y'ingenzi avugwa ku isi. Perezida wa Mexique Claudia Sheinbaum aravuga ko perezida wa Amerika Trump yahagaritse mu gihe cy'ukwezi kumwe ishyirwaho ry'amahoro angana na 25% ku gihugu cye. Nyuma yo kuvugana na Bwana Trump, Perezida Sheinbaum yavuze ko Mexique igiye guhita irushaho kurinda umupaka wayo mu majyaruguru, yoherezayo abandi basirikare 10,000 kugira ngo bafashe mu gukumira amagendo y'ibiyobyabwenge. Yavuze kandi ko Trump yemeje gufata ingamba zo gukumira icuruzwa ry'intwaro zinjira muri Mexique mu buryo bwa magendo. Bwana Trump kandi yanavuganye na Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau ku bijyanye no kongera amahoro nk'ayo kuri icyo gihugu biteganijwe gutangira kuri wa kabiri. Agaciro k'imigabane muri Amerika, Canada na Mexique kagabanutse cyane, amasoko y'imari agifungura. Umuminisitiri muri leta ya Afurika y'Epfo yasabye ko umugabane wa Afurika ugomba gutekereza ku kuntu waba uhagaritse kohereza amabuye y'agaciro muri Amerika niba Washington ihagaritse inkunga yatangaga. Gwede Mantashe, minisitiri ufite amabuye y'agaciro mu nshingano ze, yabivuze nyuma yaho Donald Trump avuze ko azahagarikira inkunga Afurika y'Epfo kubera icyo yise gufata amasambu ku ngufu. Nyuma y'imyaka 30 ivanguramo rirangiye muri Afurika y'Epfo, amasambu menshi muri icyo gihugu aracyari mu maboko y'abanyamuke b'abazungu. Isaranganya ry'ubutaka ryaratinze kandi mu kwezi gushize hashyizweho itegeko ryemerera mu bihe bimwe na bimwe ifatwa ry'ubutaka nta ndishyi itanzwe. Abayobozi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi baravuga ko bazihorera niba Perezida Trump ashyize mu bikorwa ibikangisho bye ko agiye kwagura amahoro ku bicuruzwa biva mu mahanga maze akakwa no kubiva muri uyo muryango. Ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Kaja Kallas yavuze ko ntawe ushobora gutsinda intambara y'ubucuruzi kandi ngo bizatuma Ubushinwa busigara bwisekera ku ruhande. Umukuru wa leta y'Ubudage Olaf Scholz aganira n'abanyamakuru i Buruseli yashimangiye ko akeneye ubufatanye hagati y'ibihugu bihahirana mu rwego rw'ubucuruzi. Olaf Scholz: Amerika n'Uburayi twese twungukira mu guhererekanya ibicuruzwa na serivisi. Niba amategeko ya za gasutamo atumye ibi bigorana, bizaba bibi kuri Amerika ndetse no ku Burayi. Biragaragara ko natwe nk'akarere gakomeye mu bukungu dushobora gushyira ibintu mu buryo amategeko ya za gasutamo natwe tugahangana nayo dukoresheje amategeko nkayo. Ibyo nibyo tugomba gukora kandi nabyo tuzakora. Ariko ibyo dukora, intego zacu byose ni ngombwa ko byerekeza ku bufatanye. Umutwe wa Hamas uravuga ko umubare w'abantu bamaze guhitanwa n'ibitero bya Israel muri Gaza wageze ku 62,000. Ubundi Minisiteri y'Ubuzima muri ako karere yavuga ko umubare w'abapfuye barenga 47,500. Ariko mu itangazo rigenewe abanyamakuru, Hamas yavuze ko ikeka ko hari indi mirambo 14,000 iri munsi y'ibinonko by'amazu yasenyutse cyangwa ahantu abatabazi batabasha kugera. Ibiganiro ku cyiciro cya kabiri cy'amasezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza byitezwe gutangira, ariko igihe bizatangiriraho n'icyari cyatangazwa. Minisitiri w'Intebe wa Israel ari i Washington mu biganiro n'abategetsi ba Amerika ifitanye umubano ukomeye n'igihugu cye. Mark Rutte, umukuru w'umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika, Canada n'ibihugu byinshi byo mu Burayi wa OTAN, yavuze ko mu mpera y'umwaka ibihugu bigize uyu muryango biziyemeza kurushaho kongera ingengo y'imari mu rwego rwa gisirikare. Bwana Rutte yavuze ko imisanzu ibihugu bitanga muri uwo muryango izarenga hafi 2% by'umusaruro mbumbe wabyo. Mbere yo gusubira ku butegetsi mu kwezi gushize, Perezida wa Amerika Trump yavuze ko umusanzu w'ibihugu bigize OTAN wagombye kugera byibura kuri 5%. Bwana Rutte yavuze ko iki kibazo kirimo kuganirwaho ariko kwakenewe umusanzu munini. Aho mpagaze nuko dutegerezwa kongereza amafaranga dukoresha mu kwivuna abansi, dutegerezwa kongereza ibigwanisho dukora. Uko urugero ruzongana tuzobishinga mu minsi iri imbere muri uyu mwaka bivanye n'ubushobozi. Ubu turiko turaraba aho igihugu kimwe kimwe kiri naho gitegerezwa gushika. Dufatiye ngaho tuzoca dushinga urugero rw'amafaranga agenewe kwivuna abansi, ariko azorenga 2%, aho no bibizeza. Abagabo bitwaje imbunda bakekwaho kuba mu mutwe ugendera ku matwara akaze y'idini ya Isilamu wa Al-Shabaab
bafashe abashimusa abakozi ba leta 5 mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kenya. Polisi yavuze ko abo bategetsi 5 berekezaga ku kazi mu mujyi wa Elwak mu ntara ya Mandera. Uyu mutwe ufitanye na isano na Al-Qaeda ukorera muri Somalia ari kuhagabye ibitero byinshi byambuka umupaka muri Kenya. Kuva muri 2011 Kenya yohereje ingabo zibarirwa mu bihumbi muri Somalia kurwanya Al-Shabaab. Prudent. Urakoze Jacques Niyitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Afurika y'Epfo aho Perezida Cyril Ramaphosa yahakanye ibirego bya Perezida Donald Trump ko guverinoma ye ya Afurika y'Epfo iri gufatira ubutaka. Perezida Trump yatangaje ko azafunga inkunga yose yagenerwaga Afurika y'Epfo kubera iki kibazo. Ibi bikurikiye itegeko ryateye impagarara ryashyizweho umukono na Perezida Ramaphosa mu kwezi kwa mbere ryemerera leta gufata ubutaka nta ngurane itanzwe. Inkuru ya Mayeni Jones uri Johannesburg muragizwaho na Yvette Kabatesi. Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko itegeko rijyanye no kwimura abantu riherutse gutorwa ritarimo gufatira ubutaka ko ahubwo rigamije kubusaranganya mu buryo bungana. Yashimangiye ko igihugu cye cyamye gishyiraho amategeko atuma buri wese agera ku butaka ndetse no kurengera uburenganzira bw'ababufite. Yagaragaje ubushake bwo kuganira n'ubuyobozi bwa Trump, avuga ko gahunda yiswe PEPFAR igamije kurwanya sida ariyo nkunga yonyine igihugu cye cyahabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, umuherwe Elon Musk ukomoka muri Afurika y'Epfo akaba n'umwe mu bajyanama ba Trump yasubije Perezida Ramaphosa avuga ko uko kwimurwa ku butaka ari ivanguramoko. Nyuma y'imyaka 30 ubutegetsi bw'ivanguramoko bwa apartheid burangiye, ubutaka bunini buhingwa muri Afurika y'Epfo buracyari mu maboko y'abanyamuke b'abazungu. Bisobanura ko aribo bazagirwaho ingaruka zikomeye n'iryo tegeko rishya. Iri tegeko rivuga ko guverinoma yatwara gusa ubutaka idatanze igurane mu gihe bizaba bikozwe mu nyungu rusange. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ashinja u Rwanda kurenga ku masezerano mpuzamahanga kubera kohereza ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshyamba za M23 kurwanya leta ya Kongo. Ibi Albert Shingiro yabitangarije mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere. Bwana Shingiro yavuze ko guverinoma ye ngo idashyigikiye igihugu kivogera ikindi, asaba ko ngo u Rwanda rukura abasirikare barwo muri Kongo. Inkuru ya Gildas Ihundimpundu. Ariko yishiraho kibazo kijanye n'intambara iri kihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuhari M23 wabivugwa ko ufashwa n'u Rwanda. Umushikiranganje imigenderanire Albert Shingiro yamenyesheje ko u Burundi bugendera ku ngingo ngenderwako za ONU zivuga ko igihugu icyo ari cyo cyose gitegerezwa kwirinda guhungabanya ikindi. Iyo rero mubonye igihugu kinaka gifashe abasirikare n'ibigwanisho kikajabuka kikarengana imipaka kihagenda mu kindi gihugu, mubone mwumva ko ico gihugu kindi bakivogerera. Ivyo rero twebwe ntitubishigikiye. Dushigikiye yuko atabihugu bivogera ibindi. Utoshobora kujabuka mu kindi gihugu ufise ibigwanisho, kuko iyo ufise ibigwanisho kenshi n'abene gihugu barahagwa. Dusaba rero nk'uko ca gisata gishejwe amahoro n'umutekano ku isi ca ONU, Conseil de Sécurité mwaravyumvishe yakoranye kabiri, isaba yuko ico gihugu cy'u Rwanda cokura abasirikare baco mu kindi gihugu, kuko igihugu ca Kongo ni c'abakongomani, si c'abanyarwanda, si c'abarundi, babwiza kwitunganya uko bayibona. Albert Shingiro abona ko intambara iri kibera mu buseruko bwa Kongo ifise ingaruka nyinshi haba ku banyagihugu mbere no kubayitera ubwabo. Kubwiwe inzira irashe n'iyibiganiro vyohuza abanyekongo ubwabo. Hanyuma ibibazo biza bisigaye abasoda mu Rwanda bamaze kuva muri ico gihugu biza ibibazo by'abakongomani bashoboye guca bashobora kwitera umuti biciye mu biganiro. Murazi yuko hari imihora myinshi hari isanzwe hari kugira ngo abo bagwana muri Kongo bashoboye kumvikana. Turafise umuhora twita Processus de Rwanda na Processus de Nairobi. Twifuza ko iyo ntambara ihagarara vuba kugira kwica ko abene gihugu bo mu karere kugabanuke, kandi tukibaza yuko amakungu azokora uko ashoboye kugira ngo intambara ntibe intambara mu karere, kuko umuntu amenya ingene intambara itangura, ntamenya ingene ihera, ntamenya n'inkurikizi yayo akitangura. Nibaza rero yuko guheza intambara mu karere ari ku neza y'abene gihugu mu karere bose, haba abarimwo bayiteye n'abatayiteye bose bayifise mu nyungu. Uburundi ni kimwe mu bihugu vyarungitse ingabo nyinshi mu buseruko bwa Kongo, hambavu y'ingabo z'umuryango w'ubutunzi w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko SADC kugira zifashe kugwanya umuhari M23.
mu mpera z'indwi yahera ubu muhari ufashijwe n'abasirikare b'u Rwanda wigaruriye igisagara ca Goma kiri mu ntara ya Kivu ya ruguru inyuma y'intambara zari zimaze amezi n'amezi zibera mu micungararo yaco. Ivyegeranyo bitandukanye vya ONU vyerekana ko ubu naho aba barwanyi bariko basatira intara ya Kivu y'epfo. Mu ndwi iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabwiye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ko iyi ntambara ishobora gukwira akarere kose harimwo n'igihugu ciwe, akavuga ko Burundi butazorera amaboko. Gildas Yihundi Impundu i Bujumbura. Urakoze Gildas Yihundi Impundu. Iyo nkuru tugejeje ku isaa 1:18 mu Rwanda no mu Burundi. Ni BBC Gahuza urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza @com. Mukanya turagaruka mu karere k'ibiyaga bigari nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ndyumva. Tujye mu Rwanda aho inama y'igihugu y'abafite ubumuga iherutse gusohora igitabo cy'inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga. Iki gitabo ngo kije gukemura bimwe mu bibazo byari mu mashuri yigisha abatumva cyangwa batavuga, ariko rero menshi muri aya mashuri ngo ntarabona iyo nkoranya, ndetse naho ibi bitabo byageze umubare ni muke cyane. Cyakora ku bayobozi bakora muri uru rwego ngo gutunganya iyi nkoranya ubwabyo ni intambwe ya mbere izasimburwa n'iyo kwitubura. Nkuriye Jean Claude Mwambutsa. Iyi nkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga ni igitabo kigizwe n'amagambo cyangwa ibimenyetso biyagaragaza bigera ku 2,000. Aime Frederic Rangira ni impuguke mu burezi bwihariye bw'abatumva ntibanabone, ndetse akaba yaranagize uruhare mu gutunganya inkoranyamagambo. Hari ibishushanyo bigaragaza inyunguramagambo runaka cyangwa se ijambo runaka, umuvuma ukora z'amaboko, igihimba mu maso n'amagambo ku ruhande asobanura kugira ngo ubashe kuvuga iryo jambo ushaka kuvuga. Izafasha yaba umuntu ufite umwanya wo kutuma no kutavuga, utaza amarenga neza, izafasha natwe muri rusange twebwe tubasha kuvuga, tubashe gusabana no kuganira na bagenzi bacu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ikigo cyigisha abatumva batanavuga cya Ngoma mu karere ka Huye kimaze imyaka 52 cyigisha abafite ubumuga. Cyashinzwe n'abihaye Imana b'abafurere bo mu muryango wa Mutagatifu Gabriel. Cyabaye mu bya mbere byagize amahirwe yo kubona iki gitabo. Frere Jean Claude Munyaneza niwe muyobozi w'iki kigo, ubu gifite abana 120 bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Bizadufasha cyane cyane bifashe abarimu bashya kuba bakwihugura, ndetse n'abasanzwe bagenda bamenya amarenga agezweho, kuko amarenga ni nk'urundi rurimi, ni ururimi narwo rukora rutera imbere kuko hagenda hazamo amagambo mashya. Birumvikana rero ko muri iyo dictionary harimo n'amagambo mashya natwe tugomba kwiga, abakoresha ururimi rw'amarenga n'abashaka urwiga bose. Madame Kabatesi Beatrice ni umwarimukazi muri iri shuri, yigisha mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza ku bana batumva ntibanavuge. Mbere kitaraboneka urumva hari imbogamizi nyinshi ku buryo hari amagambo amwe n'amwe tutashoboraga kubonera amarenga, hanyuma tukirwanaho ku buryo umwana byumva. Ariko iki gitabo aho cyaziye nibura ubasha kubona